Igice cya kabiri, kubatizwa ubugira kabiri. Insiguro yavyo kubatizwa, iki kintu naco giteye inzazane ku bantu, barazazanirwa cyane. Ema muntu yobatizwa ubugira kabiri, ema ntibibaye kuri twebwe. I Yerusalemu barabatijwe ubugira kabiri, ababatijwe na Yohana barabatijwe ubugira kabiri. Reka ndabasabe musome ijambo ry'Imana. Reka kenshi abantu bababwira ivyo mu matwi gusa, mukumviriza mugaca mwemera ngo nukuri, ariko musomye ijambo ry'Imana rirabereka neza icyo mukuye gukora. Kubatiza ubwa kabiri biremewe na Bibiliya. Reka rero turabe icyo Bibiliya ibivugako. Biterwa n'iki none kubatiza ubwa kabiri? Biterwa no kwiga ugatahura. Iyo ni number 1. Kabiri, kwigishwa ivyo Kristo yageze vyose. Aho ngoma ndababwire kuri rija mu mudumve muri tahure. Kwigishwa ivyo Kristo yageze vyose. Abantu babatizwa batigishijwe ivyo Kristo yageze vyose. Noneho mu mashengero menshi, mu madini menshi bavuga yuko bigisha igice. None umuntu avuga ati ngomba kukwigisha igice, numva ko hari ikindi gice gisigaye. Mwene data, tahura rero, kubatizwa urashobora kubatizwa kuko wigishijwe igice, none ikindi gice ntacyo uba warize. Reka rero turabijako kugira ngo dutahure ni kubera iki umuntu ashobora kubatizwa bugira kabiri. Iyo yigishijwe akava muri twa kwigishwa igice agatahura, kuko Kristo yavuze ati mubigishe ivyo nabageze vyose. Hanyuma amaze gutahura aremanga abonye ati ndagomba kubatizwa. Bibiliya rero aza kubishingira intahe ivyerekane ingene bimeze. Dusome ivyakozwe n'intumwa 19 umurongo wa mbere turageza 5. Aya majambo nyumvirize we mwene data uri kuranyumviriza. Abeshe baracubanganya ngo ntibishoboka. Abigishwa ba Yohana umubatizi. Maze Apolo akiri i Korinto, Paulo aca mu bihugu vyo haruguru, ashika muri Efeso, asanga abigishwa bamwe. Arababaza ati, mbega mwarabatijwe, mwarahawe mpwemu yera igihe mwizera? Baramwishura bati, ntitwari bwavyumve yuko mpwemu yera yatanzwe. Arababaza ati, none mwabatijwe umubatizo ki? Umubatizo wa Yohana. Bati umubatizo wa Yohana. Paulo ati, Yohana yabatirije umubatizo wo kwihana, abarira abantu ngo bakwiye kwizera uzoza hanyuma yiwe ni Yesu. Bavyumvise babatizwa mu izina ry'umwami Yesu. Paulo amaze kubarambika kubiganza, mpwemu yera baza ko bavuga indimi, izindi ndimi bavugishwa n'Imana. Abo bose bari abagabo nk'12. Nibaza mwene data unyumviriza, urumvisa aya majambo. Paulo yabajije abigishwa ba Yohana, arababaza ati mbega mwarahawe mpwemu yera igihe mwizera? Bati ntitwari bwavyumve ko yatanzwe. Ariko ngo bamaze kuvyumva ngo barizera, ngo babatizwa mu izina rya Yesu. Ngo kuko umubatizo wa Yohana wari uwo kubabwira ngo bategure inzira ya Yesu Kristo, wari umubatizo wo kwihana. Ariko noneho ngo bumvise ayo majambo basaba kubatizwa, bongera barabatizwa. Kubera iki? Kuko batahuye. Imana ishimwe cyane. Ngayo majambo yo mu ijambo ry'Imana. Nuko usomye muri iki gice rero cy'ivyakozwe n'intumwa 19 umurongo wa mbere kugeza 7, turashobora kubonamo aba bantu ko batahuye, bamaze gutahura bemeye kubatizwa ubugira kandi. Bari barabatijwe na Yohana. Ikibazo kirihe? Bari batahuye ivyo batari bazi. None no munsi yo wigishijwe igice, noneho ukaronka abakwigisha vyose, noneho turaza kubishika ko birabe nawe. Yo wigishijwe vyose urabona ukuri aho kuri, hanyuma ugahitamwo ukabatizwa. None icigwa twokura muri aya masomo yo mu vyakozwe n'intumwa 19 umurongo wa 5, hari isomo dushobora gukurayo. Ubwa mbere bavuze bati ntitwari bwabimenye. Ico ni ikintu kimwe. Icya kabiri, twigishijwe igice, kuko twigishijwe igice, mwigishijwe igice. Abantu bose mu mashengero yose bakubwira ko bigisha igice. Gatatu, iyo tumaze kwigishwa ivyo Yesu yatugeze vyose, mpwemu w'Imana aca tugira inama
akatubwira inama ko dukwiye kubatizwa kuko twigishijwe ibyo Kristo yatugeze byose. Naho ubundi twigishwe inusu. Uhisoye muri cya gitabo cyama muri bwa butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo igice cya 28 umurongo wa 19 kugeza 20 urabibona. Genda mwigisha amahanga yose, mubabatize mu izina rya Data n'iry'Umwana rya Mpwemu Yera, mubigishe kwitonda ivyo nabageze byose. Reka turabe ivyo Yesu Kristo yatugeze. Dusome Yohana 15 umurongo w'10. Nimwankunda muzokwitondera ivyagezwe vyanje nkuko nanje nitondera ivyagezwe vya Data nkaguma mu rukundo rwiwe. Murumva ivyo kwitondera. Dusome Yohana 15 umurongo w'10. Nimwitondera ivyagezwe vyanje muzoguma mu rukundo rwanje nkuko nanje nitondeye ivyagezwe vya Data nkaguma mu rukundo rwe. Ntimwumva? Mubigishe kwitonda ivyo nabageze byose. Yesu Kristo yatugeze kwitonda ivyo yatugeze. Twitondera ivyagezwe vyiwe tubone kuguma mu rukundo rwiwe. Nawe nyene yarabikoze yitondera ivyagezwe vyase abona kuguma mu rukundo rwiwe. Ariko none uno munsi abantu bigisha ko ivyagezwe by'Imana byakuweho, ivyagezwe bidakenewe. Ariko none utagendeye mu vyagezwe n'Imana ntushobora kuguma mu rukundo rwa Kristo. Ni kwijambo ry'Imana itubwiye. Bene data, ntimwigishijwe ibikwiye byose ivyo mukwiye kwitondera. Ni naco gituma iyo ijambo ry'Imana rimaze kuvurwa bakabigisha mwe mu Imana gusunika kugira ngo ubatizwe, kuko ndi ivyagezwe by'Imana ugenda urabihonyanga uko wigombera, kuko niko bakwigishije igice bakwigisha kwitondera bimwe ibindi ubireke. Noneho iyo ni ngorane ihari. Dusomye mu gice ca Yohana, mu gitabo ca Yohana cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice ca 14 umurongo wa 15 tubona yandi majambo akomeye cyane, amajambo hambaye cyane, kugira ngo turabe neza mbega tuba twigishijwe byose aho mutwigishijwe nusu nkuko babimenyereye muri ayo matorero. Reka turabe mu gice ca 14 umurongo wa 15. Yesu asezeranya kurungika Mpwemu Yera. Turabe abantu Yesu ashobora guhereza Mpwemu Yera cyangwa kubarungikira. Intumwa zahawe Mpwemu Yera ko zari zifite iki kimenyetso. Dusome umurongo wa 15, 14-15. Nimwankunda muzokwitondera ivyagezwe vyanje. Nanje nzogira gute? Nanje nzosaba Data nawe azobaha uwundi mwitsa ngo azabane namwe ibihe bidashira. Niwe Mpwemu ukuri uwabisi badashobora kwakira kuko batamufise, kuko batamuzi. Ariko mwo muramuzi kuko abana namwe kandi azoba muri mwebwe. Amena. Mwene data uri ngaha nibaza ko mvise ukuri. Yesu yasezeranye Mpwemu Yera kuri bari abantu bose bitondera ivyagezwe vyiwe. Nimwitondera ivyagezwe vyanje, nanje nzosaba Data abarungikire umwitsa. Umwitsa dufise mwese muramuzi, ni Mpwemu w'Imana, ni Mpwemu Yera w'Imana. Niwe mwitsa twarungikiwe, twahawe, adufasha, atwigisha, adusobanurira. None rero uwo ndahabwa umuntu yamenya yishe ivyagezwe vy'Imana. Umuntu agenda hunyanga ivyagezwe vy'Imana. Kwitonda ivyo Yesu Kristo yatugeze byose. Ngaka karorero. Sindi kure ya Bibiliya ndiko mvuga amajambo Bibiliya itwereka idushingira intahe. None kugira ubatizwe ni kubera iki? Nuko ubatizwa kuko twabatijwe mu buryo butari bwo. Mbega waruzi iyo tubatijwe mu buryo butari bwo bituma tutazobona n'ijuru kandi tuvuga ngo twabatijwe. Iki ni kintu ngomba kuvuga mwene data ugitahure. Nagomba ndagusabe utahure aya majambo. Ubatizwa nabi ukagendera mu buryo butari bwo, ukazohereza mu buryo butari bwo, n'ijuru karihomba. Usomye mu gitabo cy'Ivyahishuriwe Yohana 22 umurongo w'14 hariho amajambo hatubwira. Reka turaba ayo majambo wumve. Na cyane cyane ijambo ryo kubahiriza ivyagezwe n'Imana. Muri Bibiliya nyinshi nk'ibice 90% abanditsi ba Bibiliya cyangwa 99% muri uyu murongo ngomba gusoma harimo ikintu kimwe gitangaje. Usomye muri Bibiliya bita King James Version cyangwa New King James Version urabona mwaya majambo atomo nyene n'izindi Bibiliya nyinshi cyane. Nagerageje kovesha nyinshi ariko zose zivuga ya majambo akurikira ngo hahigwa abitondera ivyagezwe n'Imana kugira ngo babone
kugira ngo babone kwegera cya giti cy'ubugingo kandi bace mu rimba bashike kuri wa mugwa. Ariko hari ahandi handitse ngo hahigwa abamesura imvune zabo. Iyo tugiye mu gitabo muri Bibiliya z'icyongereza usanga nka Bibiliya zibiri zivuga ivyo vyonyene, ariko Bibiliya zirenga 10 nazo zivuga ngo hahigwa bitondera ivyagezwe n'Imana kugira ngo babone kwegera cya giti cy'ubugingo kandi bace no muri vya birimba. Aha rero bishobora kukubuza ijuru kuko wabatijwe nabi, kuko hari ivyo wategerezwa gukora ugenda wonona uhonyanga. Hahigwa bitondera ivyagezwe n'Imana kugira ngo babone kwegera kuri cya giti cy'ubugingo kandi bace mu birimba bashike kuri wa mugwa. Nuko mwene data uri ngaha, kubatiza ubwa kabiri bifise uburyo bikukwega bivanye n'ijambo ry'Imana. Mwe mu Imana akabwira ati ndi wahize byagenze uko. Rero Yesu Kristo yavuze yuko ugenda kwigisha abantu amahanga yose, ibihugu byose, maze tubabatize mu izina rya Data na Mwana na Mpwemu Yera, tubigishe kwitondera ivyo yatugeze byose. Ariko noneho niko biri, bene data bigisha ko ivyagezwe vyakuweho, bigisha ko bitakifise ikimazi. Ariko reka turabe ijambo ry'Imana. Mwene data uri ngaha, abakwigisha bakubwira ngo ivyagezwe vyarakuweho. Yesu Kristo umwana w'Imana aravuga yeru yakemanga ati yemwe ibi bintu bitezwe kumera. Sinaje gusenyura ivyagezwe canke amajambo y'abavugishwa n'Imana, naze kuyashitsa. Reka dusube mu gitabo ca Matayo 5 umurongo wa 17 turagera 19. Dusome. Ntimugire ngo naje gusenyura ivyagezwe canke amajambo y'abavugishwa n'Imana. Sinaje kubisenyura, naje kubishitsa. Ndababwira ukuri, gushitsa ijuru n'isi bizoviraho, nakanyuguti nakamwe canke nakazatsa bizova ku vyagezwe, gushitsaho vyose bizoherengetezwa. Nuko uzorenga ibwirizwa na rimwe ryo muyoroshe, hanyuma y'ayandi akigisha abantu ngo bagire batyo, mu bwami bwo mwijuru azokwitwa muto hanyuma y'abandi. Ariko uyitondera akayigisha, uyo azokwitwa mukuru mu bwami bwo mwijuru. Imana ishimwe cyane. Mwumvise ko Kristo yakuyeho ivyagezwe? Ni naco gituma iyo twigisha ivyo Kristo yageze byose. Arabishingira intaye. Hano bariko baramuteda bamutega imitego ngo bumve ko yogivuga ikosa. Ariko yavuze sinaje gusenyura ivyagezwe, kuraho ivyagezwe canke amajambo yavugishwa n'Imana, naje kuyashitsa. Arabwira ati nukuri ndababwire, Yesu n'umunyakuri. Nico gituma yatsindagira ijambo ati ndababwira ukuri. Sinaje kubisenyura, naje kubishitsa. Gushitsa ijuru n'isi biroviraho, nta nakazatsa canka kanyuguti kazova ku vyagezwe. Ni wumve nawe, iyo bakwigisha mu itorero urimwo bakagwira ngo ivyagezwe vyarabambwe ku musaraba ngo ntibikihari, Yesu yavuze ati ijuru n'isi, kugeza ijuru n'isi bizoviraho, nta kazatsa canka kanyuguti kazova mu vyagezwe n'Imana. Ijuru ryaravuyeho, isi yaravuyeho, vyose biracahangamye, n'ivyagezwe biracahangamye n'uno munsi. Nuko vyitondera, harimo n'isabato y'Imana. Isabato umunsi wera, ikimenyetso c'Imana hagati y'Imana n'abantu bayo. Isabato iri mu mabwirizwa y'Imana. Ivyo ntavyo bakwigisha isabato y'impimbano, isabato y'ikinyoma, isabato yasizwe n'umwana w'umuntu niyo bakwigisha. Ariko Imana iravuga ati mumvuga ku minwa gusa. Aba bantu banyubahisha iminwa yonyene, kuko inyigisho bigisha ari zagezwe n'abantu. Matayo 15 umurongo w'9 kweza 10 na Mariko igice c'indwi umurongo w'indwi haravuga ayo majambo. Banyubahisha iminwa yabo kuko ivyo bigisha ari vyagezwe vyasizweho n'abana b'abantu. Nuko rero uyu munsi twa tukwigisha ivyo Yesu yatugeze vyose kwigisha. Amabwirizwa y'Imana, ivyagezwe vy'Imana biri ngaho ntibihinduka, gushitsa ijuru n'isi bizoviraho, nta nakazatsa cyane akanyuguti kazova. Uwabivuze n'umunyakuri ni Kristo. Nuko muntu w'Imana, kubatizwa ni ngombwa, kuko ivuye kubatizwa ukomeza guhonyanga ivyagezwe vy'Imana, uvayo utukana ushika hirya ngo ivyagezwe vyarakuweho, maze ukabeshera Kristo, ukaba umubeshi, ukavuga ngo wabatijwe, ukongera ukabandanya ubesha ngo Kristo yarabambye ivyagezwe ku musaraba. Kandi ivyagezwe bigaragara ko isi n'ijuru
bizorinda bikugwaho atakazatsa canka akanyuguti kavuye mu vyagezwe. Ingorane hari kandi umubabaro biteye hano hantu ngo aragowe uyo muntu azokwigisha azofata rimwe ryo muyoroshe akarivanamo agaheza akigisha abantu ngo bakore gutyo, uwo muntu azoba muto hanyuma y'abandi mu bwami bwo mw'ijuru. Ayo majambo arakomeye cyane. Kuba muto sinibaza ko izokwegera no kwirembo ry'ijuru. Kuba muto niwo kwegera no kubwa kwigete ry'umwami, uzoba uri kure y'ijuru, uzoba muto mu bwami bwo mw'ijuru. Ntushobora kuronka ico kibanza mu bwami bwo mw'ijuru, ariko ngo wigisha yose ukwari ngo wazoba mukuru mu bwami bwo mw'ijuru. Umviriza, uyo muntu ariko arakwigisha bwa mu byageze vyarakuweho ntazogera mw'ijuru, niko Bibiri ivuze. Nawe uri kuravyumviriza ukagendana ivyo nyene ariko arakuroha mu buzimire, nawe nuko nyene ntuzogera mw'ijuru. Ariko uvyigisha uko biri, uwo azoba mukuru mu bwami bwo mw'ijuru. Nuko mwene data, nagira ngo utahure igituma ushobora kubatizwa ubugira kabiri. Nuko wigishijwe inusu ivyingira kamaro, ivyo Kristo ashaka, ivy'Imana igomba, amategeko y'ijuru urayahonyanga, ukagenda urayasevya, ukavuga ivyo ugomba ngo ntabaho, ariko Bibiri kurabivuga ngaha. Dusome Luka igice ca 16 umurongo wa 17. So mwene data wihangane wumvize aya majambo. Igice ca 16 umurongo wa 17 muri Luka havuga gutya: icoroshe nuko ijuru n'isi vyovaho, hakwa kazatsa na kamwe kova mu nyuguti imwe yo mu vyagezwe. Imana itubabarire cyane muri aya majambo, n'amajambo hambaye cyane ngo icoroshe nuko ijuru n'isi vyovaho, hakakazatsa cyangwa kanyuguti kova mu akakwabo. Mwene data, ijuru n'isi, ijuru ribona gute? Raba uburemere bw'ijuru mwene data, raba iyo kibamvye hejuru, ndushikana amaso hirya no hino, isi raba ukwingana, ariko ngo ivyo vyoroshe kuvaho, ariko agakwabo ntikova mu vyagezwe n'Imana. Wowe urinde uvuga yuko ivyagezwe vy'Imana vyakubaka kwigisha ibinyoma Kristo umwana w'Imana ukamubeshera mw'ibarabara riva ngo yavuze ngo ivyagezwe vyarakuweho. Nagira ndakubwira inama kugira ngo wumve ijambo ry'Imana rikubwira, nuko ugarukire amategeko y'Imana arimwo n'isabato, ikimenyetso kiranga Imana hagati y'Imana n'abantu bayo. Usomye Ezekiel 20 umurongo wa 12 harabitwereka. Mwene data, nico gituma ijambo ry'Imana riragukwega mpaka ubwabyo rikakwereka ko ukwiye kubatizwa, kuko ari ikintu utigishijwe. Igituma tubatizwa kandi tubatizwa turi mu mico y'igipagani. Kubatizwa rero tubatizwa mu buryo butameze neza, ariko tubatizwa n'abantu bafise imico ya papa nubwo tumutera ibitugu. Nacyo gituma umaze kwigishwa neza ushobora kugarukira ijambo ry'Imana maze ukabatizwa ukundi gushasha. Akarorero, bishop ni jambo mu Kilatini n'Ikigiriki, twoshira mu Gifaransa ico bita monseigneur. Abarundi biwacu nabo baca bavuga ngo bafise ba musenyeri. Twebwe abongereza cyangwa bari mu vyongereza, mu bihugu vy'icyongereza bavuga ati my savior canke monsignor, umukiza wanje. None aya matorero arongwe nabo bita ba bishope. Ba bishope rero mu rindi rurimi ni umukiza wacu, ntaho vyanditswe muri Bibiliya. Aba Pentecoste, aba Methodiste, aba Anglikana, aba Baptiste, aba United Methodiste, aba Friendly Church, aba Congregational Church, canke ayandi madini yose bafise abo bita ba bishope. None ubatijwe nande? Iryo jambo bishope riri muri Vatican, riri Roman. Nubwo rero abo bantu bavuga ngo bari revolose bava mu bigirwamana vya papa, hari yindi migenzo bazanye. Nta musenyera abaho mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya, nta ubaho. Nta muntu witwa reverend hariho. Reverend ni ukuvuga uw'igitinyiro, umuntu w'umwubahwa w'igitinyiro n'Imana yo mw'ijuru. Aba reverend ntibabaho. Yesu yarinde, yari umwigisha, teacher, umwigisha. Ariko none abo bantu bihaye ivyubahiro, urumva wabatijwe n'Imana ntiwabatijwe n'umuntu buntu. Papa ubwi bavuga ngo ni Imana hano kwisi, ngo afashe Imana, ngo bafashe Imana mu gishingo ngo bafashe isi mu gishingo c'Imana. None umaze kubona aba reverend,
abubahwa. Abantu abubahwa ni ikintu giteye ubwoba cyane. Uwubahwa ni Imana yonyene, niyo y'igitinyiro. Dusome muri Bibiliya Zaburi 111 umurongo w'9. Tubanze dusome mu Cyongereza, sorry murantunge hano, yo mu gitabo bita King James Version. Havuga hati, He sent redemption unto his people. He has commanded his covenant forever. Holy and reverent is his name. Umwubahwa n'umwe n'Imana yonyene, niyo mwubahwa, nta wundi mwubahwa ahari nk'uko ijambo ry'Imana ribivuze. Reka dusome mu Kirundi twumve icyo hatubwira kugira ngo mutahura aya majambo, kumbure mu sobanuro sinda yasobanura uko niyumvira. 9 yarungikiye abantu biwe ugucungurwa, yageze isezerano ryiwe kuba iry'ibihe bidashira, izina ryiwe ni ryera kandi ni iry'igitinyiro. Umva ya majambo nateye ubwoba. Reverend bisobanura ugitinyiro, ugitinyiro ni Imana. Mwabatijwe ni Imana. Abantu bishira mu gishingo cy'Imana batuka Imana. Nico gituma kubatizwa ari ngombwa. Ubyange cyangwa ubireke, mugabo none huwa kubatije yakoze ibi bintu. Yishize mu gishingo cy'Imana nk'uko abapapa nabo bishira mu gishingo cy'Imana. Nuko rero mwene data uri ngaha, kubatizwa ubugira kabiri singorane. Iyo wumvise ugatahura, uremerewe kubatizwa ubugira kabiri. Naguma ndakubwira inama. Uhejeje kubatizwa, gituma ubatizwa. Uhejeje kubatizwa uwo munsi nyene uvuye kubatizwa, nushika mu rusengero bacha bakubwira bati amategeko y'Imana yarakuweho. Nawe uti ndiyo. Nushika mu rusengero bakubwira ngo isabato yarakuweho, ndiyo, uca wemera. Ariko arabesha, ariko ararogota, ariko avuga amajambo atariyo, ariko yigisha ibinyoma, nawe ukabigenda buvuye kubatizwa ubwo nyene. Ariko none ijambo ry'Imana ryavuze ngo iki? Ryavuze ko atana kanyukuti cyangwa kazatsa bizova mu byagezwe gushika isi n'ijuru bizokurirwaho. Mwene data, nimba ijambo ry'Imana rivuze ko ari ibintu uhonya ugenda uratukana uvuye kubatizwa, wabatijwe n'umunyamahanga yigira Imana. Ko reverend ni izina rihabwa Imana yonyene. Imana yonyene rihabwa izina niyo reverend. Yesu Kristo ari ku isi yitwa mwigisha, mwarimu. Ariko aba bahindutse abafarisayo bo kugirwa ko ndagize bwakeye bunamirwa abantu bagenda babapfukamira. Ivyo Bibiliya ntayivyigisha. Rero kubatizwa ni ngombwa. Ijambo ry'Imana iyo rivuzwe riraguhanura rikakwigisha ukabona kukwiye kubatizwa. Abakubatije bagenda mu mico ya gipagani, bishira mu gishingo cy'Imana, reverend cyangwa bishop. Ayo n'amajambo ni vyeho bishiramwo, ivyeho bihanitse atari ivy'umwana w'umuntu. Twavyibuse muri Zaburi 111 ku murongo w'9. Imana yonyene niyo ikwiye igitinyiro. Inkuru ibabaje. Tubatirizwa mu buzimire. Namaze kubivuga aya majambo ko yavuga. Matayo 5:17-19 navuze aya majambo. Yesu ntiyaje gusenyura ibyagezwe, ariko bakwica ko byasenyaguwe. Luka 15:17 havuga yuko icyoro cyari isi n'ijuru kwigizwayo. Kumva icyo bintu ari ibintu bishoboka. Iyi mvugo Yesu yakoresheje ni imvugo ihanitse n'ibintu bidashoboka. Gusunika isi cyangwa ijuru ntibikunda. Ariko noneho yavuze ati agakwabu cyangwa kaburungu kararemereye gusumba isi n'ijuru. Bibiliya tubwira ko kizira kugabanya cyangwa kongerako. Kirazira kugabanya cyangwa kongerako. Ibyashiwe Yohana 22 umurongo wa 19. Reka tujye turaba 22:19. Tugende turaba 22:19. Kandi nihagira umuntu akura ku majambo y'iki gitabo cibi byavugishijwe nayo, Imana izomukura ku mugabane wa cyagiti cy'ubugingo no kuwa wa mugwa wera byanditswe muri iki gitabo. Kirazira kugabanya, kirazira kubeshera umwami Yesu ngo yabambwe byagezwe ku musaraba. Niyo n'amategeko y'ijuru nivyo biturongora. Iyo uvuze ngo byabambwe ku musaraba ubwiye abantu utisambane, ni mwibe, ni mwice, ni mutuka abavyeyi, ni muragutse, ni mugire gute, ni musenge ibigirwamana. Ariko ibyagezwe nivyo biturongora. Ibwirizwa ni ryera riragororotse kandi rirahamye gushitsa ibihe bitazoshira. Nuko rero mwene data, Bibiliya tubwira ko kizira kugabanya canke kongerako. Nuko turarangije. Hari ikibazo kwina gomba kubwira gituma ubatizwa. Kandi igihe duhejeje kubatizwa turabe mu mirire yacu. Imana yatubwiye ko ari ibintu bihumanye.
tudashobora kurya. Ariko noneho uva kubatizwa ugasanga ku meza iminsi mikuru uri kuragira wabaza ingurube, imitwe y'ingurube ni iri ku meza, imisoso y'ingurube ni iri ku meza, imisoso y'imbata ni iri ku meza, imisoso y'amasamagi yamwanyeregetwa ni iri ku meza. Ibintu nk'ibyo bimwe bita amapronze, bimwe bita inkara, imbeba ugatema, inzoka ukarya, imbwa ugatema, ngo warabatirijwe. Ushobora kuba utarya imbwa, ariko iyo mu bakongomani imbwa ngo bararya, abandi ngo bararya inzoka hirya no hino, ntavyo ndabona. Ubu yabo ngo bararya. Ivyo byose ni bihumane. Rero umuntu yakwigisha ati bibirahumanye, Imana avuze ko bihumanye, ukarasa hejuru ngo je narabatitwe sinongera kubatizwa ukundi. Hariho ibihumanye Imana yavuze ko bihumanye forever, bidashobora guhumanuka, kuko Bibiliya naho yanditse ko dushobora kurya imbwa. Naho Bibiliya itwereka ko abakristo bashobora kurya ingurube, ariko uno munsi nizushikiramwo uvuga ngo nizo ndya ziryoshe, ngo ntako kubuza ingurube ngo mwumvikane, wopfuma uheba ijuru. Benshi bavuga ati mbukije kurya ingurube no pfuma mpeba iryo juru, ariko nibihumane. Iyo mpemu w'Imana gukozeko akaguhishurira, ushobora guhindukira ugakurikira iki jambo ry'Imana rikubwira. Barakwigishije ngo Christmas ngo numunsi w'ifuka rya Yesu Kristo. Ntaho Christmas iboneka muri Bibiliya, nta tariki 25 tubona muri Bibiliya. Turazi ko Kristo yavutse, ariko icyo Bibiliya itatwereka ntitugikurikira. Icyo tuzi nk'abadivantiste, nk'abantu bamenye Imana, bahindutse, batahuye, nari mu muco w'abaprotestant, nigisha mu madini y'abaprotestant, nari umupasiteri w'imwe mu mashengero y'abaprotestant, ariko nabona ko Christmas ari umunsi mukuru. Ntaho vyanditswe namba. Ni umunsi mukuru wa Mitraike, ni umunsi mukuru w'ivuka rya Tamuzi. Ntaho vyanditswe mu gitabo cy'Imana. Ibi byose ugenda rugira iminsi mikuru simba ku munsi, nguri mu minsi mikuru. Easter, hano Easter bakwija ngo Easter ni izuka rya Yesu Kristo. Haba namba. Easter ni ikigirwamana cy'uburumbuke, Semiramis, Imana kazi yo muri Babuloni. Niyo bariko barahimbaza uwo munsi. Ntabwo ari izuka rya Yesu Kristo. Imico ya gipagani yavuye i Roma, abariyo bazana abaprotestanti baza bayizanye, ntibayivako. Niyo baguma bakorerako ngo barabatijwe, ngo baramenye Imana, ariko bari mu mico ya gipagani. Ndakugira inama mwene data unyumva umunsi, nkuko nanjye nabivuye mu somye ijambo ry'Imana rikanyerekeza, nemeye kubatizwa ubugira kandi. Niwumva ijambo ry'Imana rigufashije, wemere uce bugufi, hanyuma ubatizwe mu izina rya Yesu. Ndagusavye, ndakugira inama, nkuko abigishwa ba Yohana bumvise inyigisho maze bagatahura, bakasaba kubatizwa ubugira kandi. Kubatizwa ubugira kandi si icyaha. Nakugiriye inama, nakweretse igituma wowe batizwa, kuko wigishijwe inusu ibintu by'ingirakamaro byose ushira hirya yawe. Uyu mwanya rero niwumvira ijambo ry'Imana rigufashe, hanyuma uce bugufi, wemere winjire mu muryango w'Imana, hanyuma ubatizwe mu izina rya Data n'iry'Umwana rya Mpwemu Yera. Amen. Murakoze mwese mwariko murumva icigisho. Imana ibahezagire, nimwagira ibakwe musenga Imana kugira ngo ibahishurire, hanyuma mubatizwe, muharigwe ibyaha byanyu. Amen. Dusenge. Data mwiza, mukunzi udukunda, turagushimiye aka kanya duhaye ko kuvuga aya majambo. Ndakwinginga kugira ngo ashike mu bugingo bwa bene data, abazoyumva abafashe, maze bihane bahindukire. Kubatizwa ubugira kandi si icyaha, ko noneho twabatijwe mu buryo butameze neza, kuko tutigishijwe byose byo watugeze kandi by'ingirakamaro. Nuko ndakwinginze rero ngo uhumura amaso ya bene data kugira ngo batahure ukuri kwawe. Urakoze Data mwiza, urakoze kibirengeye kizima, urakoze kubabanye nanje. Mbisenze mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen.